Eka subire ndabaye kaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu reno yacu ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakora amatohoza muri mi rw'ikirundi. Eka nkengurukire mwese rero mudukurikira muri mi mucungararo igeze igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru habagiriwe avugwa mu mihinga itandukanye, akaba rero ari amakuru menshi cyane twabegeranirije yo kuri iyi saha kuri igenekerezo rya 18 Nyandagaro uyu mwaka. Akaba rero ari amakuru araza kwibanda mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gati y'akazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abagiriwe avugwa ijya nino ku isi atandukanye. Reka romba ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira ku bijanye n'imigenderanire, tuze kurabira hamwe ubwo icegera ca papa cari kimaze iminsi mu rugendo ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Turaza kurabira hamwe ivyaranguwe hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse no icegera ca papa ariwe Pietro cyangwa se intumwa ya papa Pietro i Vatikano ubwo yari yishikiye ngaha mu Burundi. Urabizi neza ko yagombaga guhabwa ikibanza ca papa hazubakwamwo isengero ya papa ngaha mu Burundi. Byose turaza kubiyeshibashikiriza ku buryo bw'idonido, turabira hamwe ibiganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye niyi ntumwa ya papa ngaha mu Burundi. Turaza kurabira hamwe, murabizi neza ubwo ejo bundi habaga inkuka y'imisa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'abanyacubahiro batandukanye ngaha mu Burundi ndetse n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bari bitavye iyo misa. Ndetse munanabizi neza ko umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ari nawe yari asomye igisomwa ca mbere c'iyo misa nk'uko tubishikirizwa n'amasoko yacu yari yatubereye aho ngaho. Mukanye ku buryo bw'idonido navyo turaza kubibashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru kubiriko biravugwa ijya nino hatandukanye, aho Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yatanguye kwiyamiriza yatanguye kwiyamiriza igihugu ca Kenya kirongowe na William Ruto bivanye n'amajambo William Ruto yashikirije mu misi iyaheze. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru, tuze kurabira hamwe mu byaranguwe mu ndwi iheze, na cyane tuze kurabira hamwe kubiriko biravugwa ku muryango y'abanyamurenge yari mu gikorwa cyo kwibuka abanyamurenge bagandaguwe. Byose kuri bw'idonido mu kanya turaza kubibashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Burundi, ahariko haravugwa ubwicanyi butandukanye, na cyane mu ntara ya Gitega aho kuri ubu hariko haravugwa ubwicanyi, aho ndetse abanyagihugu babiri batowe ibiziga. Bikaba rero byatumye abanyagihugu b'u Burundi na cyane bo muri iyi ntara ya Gitega basubira kugirwa n'ubwoba butandukanye, nk'uko nabundi amakuru ku rubuga abidushikiriza. Mu kanya ku buryo bw'idonido nabyo turaza kubibashikiriza. Njonda gusabye banza ibuge gufyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru y'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza kuri nomonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Imonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza muri mi rw'ikirundi. Reka rero subire ndabahe kaze mu makuru yacu ku buryo bw'indonido, tugira duherere kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, aho intumwa ya papa Pietro Parole yari yagendeye igihugu cyacu cy'u Burundi. Murabizi neza ko yagombaga kwarangurira ibikorwa bitandukanye. Yarasomeye inkuka y'imisa, ndetse kuri iyo nkuka y'imisa murabyibuka neza ko yasomwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariwe Angeline Ndayishimiye, ndetse akaba yaranahaye umugisha urugo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umuryango wiwe. Kuri ubu ngubu rero bamaze gupfundika umubano ntangere hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse na Vatikano. Kuri ubu ngubu rero hakaba hagiye no kubakwa isengero cyangwa se hatanzwe ikibanza ngaha Gitega kizokubakwamwo isengero ya papa, nk'uko bishikirizwa na bamwe mu begereye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndetse nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Guirene Gatoni, nk'uko n'ubundi n'amakuru ku rubuga abishikiriza. Dawe yandi makuru kandi tunyarukiye Bujumbura Bukavu kwigenekerezo rya 14 Nyandagaro uyu mwaka. Imyaka 21 irarumanye habaye ubwicanyi bwo mu Gatumba, mu Babaro
n'inyota y'ubutungane biracafatanye. Kuri uyu wa gatatu umuryango w'abanyamurenge ku isi yose waributse ubwo bwicanyi bwabaye ku igenekerezo rya 13 Nyandagaro umwaka wa 2004, ukaba rero bwarahitanye ubuzima bw'impunzi z'abakongomani zirenga zigera kuri 166, abenshi muri bo bakaba bari abanyamurenge, abenshi cyane bakaba ari abakenyezi, abana ndetse n'abageze mu zabukuru muri iyo kambi yari ku rubibe rw'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ico gitero kandi cegekwa biravuga ko cyaba cyarakozwe n'abagwanyi b'abarundi bo mu mugwi wa Force Nationale de Libération FNL. Ico gihe kandi wari urongowe na Honorable Agathon Rwasa, ubakaba kandi ari umwe mu banyapolitiki akomeye mu butegetsi bw'u Burundi ariko atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Akaba rero yarigijwe inyuma mu matora yo muri uyu mwaka y'abashinga amateka ndetse n'ay'abajenama b'amakomine yabaye ku igenekerezo rya 5 nkuko mu kwezi kwa gatandatu nkuko amakuru n'ubundi dukura ku rubuga abidushikiriza. Rero bikaba catumye abandi bantu 108 kandi nyene ico gitero ubwo bwicanyi kandi bwatumye abandi bantu 108 bakomereka, abandi 8 baraburwa irengero. Ico gihe kandi umuvugizi w'uwo mugwi Prosperi Habimana azwi kandi ku izina rya Metusela niko bamye yaremeje ico gitero mu ntango, ariko mu nyuma arahakana ivyo yari yashikirije. Ubwo uko byagenze mu kwibuka abanyamurenge muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no muri Kenya. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ibirori vyo kwibuka abo bapfuye byabereye i Bukavu muri Sud Kivu ndetse n'Igoma muri Nord Kivu, aho ndetse abategetsi mu ntwaro nabo mu gisirikare bakomeye bari bitavye ibirori. Igice kinini c'izo ntara zibiri zitunze ubutare bwishi, ariko kuri ubu kikaba kiri mu minwe y'umugwi wa M23 ufitaniye ubucuti n'urunani rwa politike n'igisirikare ari rwo Alliance Fleuve Congo AFC rurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. I Bukavu umusirikare atwara intara ya Sud Kivu Lawrence Kanyuka akaba ndetse yaramye ari n'umuvugizi mu bya politike wa M23 ndetse n'umuvugizi wa M23 ari we Wiringoma, arafatanije n'abanyamurenge bo muri ako karere. Vincent Runezerwa, umwe mu bitavye ibyo birori, yashikirije avuga ko ngo kera bababuza kwibuka ababo, ariko uno musi ngo bashoboye guha icubahiro ababo n'iteka ndetse atangorane ngo bari banafise. Ariko kandi ngo barasaba ubutungane kuko abantu babo ngo baguma bacinyizwa kandi bakishwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Igomaho Moise Nyarugabo, Colonel Nanga umuyobozi wa AFC ndetse na Beritara Bisimwa arongoye ibya politike n'imigenderanire muri AFC bari mu bategetsi bitavye ibyo birori. Sematungo umuyobozi w'ishirahamwe ry'abanyamurenge Igoma nawe yagize ati indongozi za M23 ndetse na AFC zemeje ko bitazongera kuba kandi ko bafashe ibigwanisho kugira ngo bikingire ababo bacinyizwa. Naho ababa mu mahanga nabo baributse ubwo bwicanyi i Nairobi muri Kenya, aho abantu ibihumbi bambaye imyambaro yirabura bakoraniye hamwe ndetse harimo n'abategetsi b'abanyakenya ndetse n'abaserukira umuryango wa Afrika y'ubuseruko East African Community, abashinze intahe basubiye kwibutsa ko atari gusa mu gatumba ariko ko ngo no mu bundi hari n'ubundi bwicanyi bwakozwe nk'ubw'ikaminzobe Ntayoberwa na Kabongo, aho ndetse ngo abatari bake bishwe, abandi ngo bagacibwa ibihimba bakaribwa n'aba mayimayi ubu bari mu mugwi wa Wazalendo ushigikiwe n'indongozi za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu Burundi ibirori byabereye i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, hamwe ndetse no mu makambi y'impunzi ya Kinama mu ntara ya Buhumuza ndetse na Musasa mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. I Bujumbura abitabiriye ico gikorwa bagiye
ku cibutso co mu Gatumba bashiraho ingori z'amashugwe imbere hagati imbere y'iyindi migirwa yabereye mu gisagara hagati ku nzu y'amanama ya Squares mu Nyakabiga komine Mukaza aho amajambo yavugiwe. Kwinjira ku kibanza cahambwamwo abo bagandaguwe vyabereye vyemerewe abantu barenga 30 kw'itegeko ry'indongozi z'u Burundi. Nta numwe yaserukiye indongozi za Kongo canke z'u Burundi yarahari, umwe wese yarafise amasanamu y'ababo bishwe. Iyo bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho biciye ku mbuga zo kuri interineti, abarokotse baravuze ibyo bibuka. Nyamukesha yari afise imyaka 14 ico gihe yavuze ati baduteye mw'ijoro nari kumwe na mama yarafise imbanyi y'amezi 8 bararashe amasasu menshi narakomeretse ku maguboko ndetse no ku maguru, mama yarashwe mu nda aho twari kumwe mw'ihema barishwe ryari ijoro ribi cane. Naho Kazadi uwundi yarokotse yibutsa ko ngo hafi isaha 2 z'ijoro niho ngo bumva amasasu mu minota 30 gusa, ngo bumvise abantu bakoma induru bati bariko baratwica birarangiye. Amahema yari ariko arasha abantu bapfa, nta numwe yaje kubatabara. Gusubira gusaba ubutungane mw'ijambo ryiwe ku cibutso Lazare Rukunda, umwe mu barongoye abanyamurenge yarashimiye Uburundi ku kwakira ndetse no gukingira impunzi, ariko anagira ivyo asaba. Harageze ko ubutungane bukora. Turasabye Leta y'u Burundi, umuryango mpuzamakungu wa Leta ya Kongo kwerekana no gucira urubanza abakoze ubwo bwicanyi bwo mu Gatumba. Umuryango w'abanyamurenge uriyamiriza ukudahana ndetse n'agacerere bidahera bikorwa n'amakungu ndetse n'abarongoye ibihugu cane ONU yagirizwa ko itarigera ishitsa ubutungane yemereye abakorewe ubwo bwicanyi. Imyaka 21 inyuma y'ubwo bwicanyi, Gatumba kiracari igikomere kibisi kubw'abacitse kuri iryo cumu mu gihe cose abatikije izo nganda batarakurikiranwa ngo ibyabaye ntibizokwibagiranwa cyangwa se ntibizokwibagirana, nk'uko amakuru dukura ku rubuga n'ubundi agaruka ku vyabereye ngaho mu Gatumba. Tunyarukiye mu ntara ya Gitega ho kwigerekerezo rya 14 Nyandagaro umwaka wa 2025, intara ya Gitega iri hagati mu Burundi yaranzwe muri iyi ndwi n'amabi ari abiri atandukanye kandi ababaje abanyagihugu. Icago ca mbere ni ubwicanyi bufatiye ku matati yo mu miryango, ubundi ni urupfu ruturutse ku kwimanika bishoboka ko ari ukwiyahura. Icago ca mbere cabeye kuwa 9 Nyandagaro ku mutumba Mugoboka muri komine Gatega muri komine ya Gitega, ubwo babibonye Desire Nijimbere w'imyaka 30 yari Kongo aramanura amavoka mu murima w'umuryango, aho ngo yakubitwa cane na bamwe mu bavukanyi biwe babiri, Prosperi Tuyishemeze w'imyaka 32 ndetse na Bernard Nibitanga w'imyaka 34. Amaze gukomeretswa cane yaciye arungikwa ku bitaro by'ikibuye kugira ngo avugwe. Umukuru w'umutumba Mugoboka Eric Habyarimana yemeza ko uwo mugabo yaciye acikana kuwa 13 Nyandagaro uyu mwaka muri ivyo bitaro, nk'aho amakuru n'ubundi abishikiriza. Amatohoza ya mbere yerekana ko uwo mugabo yazize amatati y'amatongo. Babiri mu bikekwa icaha
bakaba barahagaritswe ubu bakaba bapfungiwe mu gipolisi ku mvo z'amatohoza. Ubundi bwicanyi bwabaye ku igenekerezo rya 11 Nyandagaro ku mutumba Bugumbasha mu ntara ya Gitega naho nyene ikiziga ca Emmanuel Ntahomvukiye w'imyaka 59 catowe kimanitse ku mugozi mu nzu iwiwe. Mukenyezi Pelaji Niyongabo umukuru w'umutumba Bugumbasha yamenyesheje ko nubwo imvo ngo nyamukuru zitaramenyekana bishoboka ko ngo yoba yarimanitse cyangwa se yoba yariyahuye. Igipolisi kikamenyesha ko atanumwe yikekwa arahagarikwa kandi ko uwo mugabo yari amaze ngo kugerageza kwiyahura inshuro zibiri mu kahise. Ivyo byabaye uko ari ivyo byago byabaye uko ari bibiri bije gushimangira imyitwarariko ifitaniye isano n'amabi yo mu miryango ndetse n'ihungabana mu mibereho y'imiryango muri iyo ntara. Abanyagihugu bakaba basaba ko hogwizwa amasekeza yo kwigisha abantu ngo ibijanye no gutorera umuti amatati y'amatongo no gukinga kwiyahura kuko ngo bibandanya kwiha inkumbi muri ako karere. Reka kandi tunyarukire mu yandi makuru kubiriko biravugwa n'ubundi ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Tunyarukire muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo turabire hamwe ku rubu ibiriko birahavugwa. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iriko iriyamiriza ubuserukizi bw'igihugu ca Kenya mu gisagara ca Goma kiri mu ntara ya ruguru. Inyuma yaho umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto atangarije ko ngo huguruwe ubuserukizi bw'ico gihugu mu gisagara ca Goma bigenekerezo rya 15 Nyandagaro y'umwaka, leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iciye ku mushikiranganje mu vyajejwe harimo imigenderanire n'amakungu Therese Kayikwamba Wagner yibutsa ko ubuserukizi burekuriwe kugururwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ataruhusha rwatanzwe na leta kuko ngo bitubahirije amategeko. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iributsa ko hakurikijwe amasezerano ya Vienne yo mu mwaka w'1963 gushiraho umukuru w'ikibanza nk'ico Konsili Generale ngo bisaba kugira uburenganzira bwa mbere bw'igihugu kicakira arico Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Therese Kayikwamba Wagner yandikiye umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Kenya Musalia Mudavadi kwa 16 Nyandagaro uyu mwaka yibutsa ko Igoma iri mu ntara ya Kivu ya ruguru ikirimwo umugwi ugwanya ubutegetsi ariwo M23 ndetse na AFC ufashijwe na AFC nyene. Uwo mugwi kandi ukaba wagirizwa n'ivyaha bikomeye bihonyanga agateka kazina muntu nkuko vyemejwe n'abahinga aba ONU. Ubwibyo kandi itangazo ryo gushiraho umuserukizi Igoma rishobora ngo kumvikanwa ko na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo imigenderanire n'amakungu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner avuga ko ariko ko ngo leta ibandanya gukomeza imigenderanire na Kenya ndetse no mu karere ka Afrika y'ubuseruko East African Community. Ivyo kandi biruko mu gihe igisagara ca Goma kiri mu ntara ya Nord Kivu imaze igihe kitari gito igenzurwa n'umuhari wa M23 ndetse na AFC. Ivyongeye ivyo bishitse mu gihe kandi igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kiri mu nzira y'ibiganiro n'umugwi babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse nk'uko n'amakuru n'ubundi ku rubuga abishikiriza. Repubulika rero Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imaze igihe kirekire yumvikanamo imigwano hagati y'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse nawo ufatikanyije kugwanya umugwi witwaje igwanisho wa M23 harimo ingabo z'u Burundi FDNB, umugwi witwaje igwanisho wa FDLR ndetse na Wazalendo. Ariko abanyagihugu batari bakeyi bo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku ngubu bakaba bamaze guta ivyabo bagahungira mu bihugu bitandukanye aho ndetse babandanya bahura n'amagogwa atandukanye.
Kuva rero mu mpera z'umwaka wa 2021 M23 ikimara yongeye gufata ibigwanisho iramaze gufata ibice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harimo n'imigwa mikuru ya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu ndetse n'ibice binini bitandukanye byigwijemwo ubutare. Gusa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda uko ari cyo bagifadikanya n'umugwi witwaje urwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano mu museruko wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande leta y'u Rwanda iyi ni ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yihevuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje urwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano mu museruko wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa leta y'u Rwanda nayo yagiriza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gufatikanya n'imigwi witwaje urwanisho nka FDLR mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ngo rero reka bashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro ko tubashikiriza, reka tubidusuziriye amakuru yacu ngaha nagasaga.